Subire ndabaramutse mahari ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV ni yambonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye babivugwa hirya nino mu bisata bitandukanye tubashikiriza amakuru avugwa muri politike hari inkuru zivugwa mu mutekano ibigaruka ko mu binyamakuru n'ibindi bavyagiye biratangazwa n'abategetsi n'amakuru tuba twatoje masoko yacu yose ugenda yakurikira kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Tugiye kubashikiriza amakuru atandukanye turaza kubabwira ibara ryaguye ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ivyahabereye ku ndege yarivuye mu gihugu ca Kenya turaza kubabwira ivyahabaye gushika naho indege ifata urugendo ikava ku kibuga c'indege Bujumbura ikaja mu gihugu c'u Rwanda kandi yari itegekanijwe kuja mu gihugu ca Kenya muraza kumva ivyabereye ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura muraza kubikurikira mu buryo bagidonido. Murano makuru turaza kubabwira ayandi makuru atandukanye ariko haravugwa turaza kubabwira ko hari babiri mu bagirizwa gutegeka aho bwicanyi harimwo umukuru w'imbonerakure basabiwe umunyororo w'uguherayo turaza kuvyumva muri ano makuru twabiteguye nayo muri Rugombo hatowe ikiziga ico kiziga catowe n'icande turaza kubimenya muri ano makuru n'ukuntu yoba yarishwe muraza kubikurikira vyose twabiteguye mu buryo bw'idonido turaza gusimbira muri Nyanzarake aho gutumvikana mu murwi ujejwe gutora ikibazo c'amatati ari mu nama ya komine vyatanguye kuyangara muraza kubikurikira muri ano makuru navyo twabiteguye muraza kuvyumva vyose. Hari n'ayandi makuru menshi cyane atandukanye bariko haravugwa muraza kugenda murumva nimba utarafyonda kuri subscribe abanza ugafyonda ko kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro huraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Bagiwenye bacu kano makuru tuyatangurire kuri no nkuru narimpereje ko aho gutumvikana mu murugujejwe gutora ikibazo c'amatati ari mu nama ya komine aho ni muri Nyanzarake. Haribonekeza ukutumvikana hagati y'abagize umurwi wo mu ntara ujejwe gutorera umuti amatati ari mu nama ya komine Nyanzarake n'ibiro vy'iyo nama. Uruhande rumwe rugomba kugumizaho umurwi wa kera wagirizwa inyuruzwa ry'amatungo ya leta n'uwo wundi murwi. Uwo murwi washizweho na buramatari w'intara ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi Françoise Ngozirazana kuva mu ntango z'indyane mu burongozi bwa komine Nyanzarake haraheze amayinga makeya. Uwo murwi ugizwe n'abaserukira intwaro mu ntara parike nkuru yegamiye sentare isubiramwo imanza ya Makamba abajejwe igendereza mu ntara n'ibiro vy'intara vy'umugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi. Kubwo amasoko yo kwizera igikorwa c'uwo murwi caheze atacushitseko bivuye ku gutumvikana kwadutse mu gihe c'amatohoza yariko araba. Makuru avuga ko igice c'uwo murwi cagomvye gushigikira Musitanteri Marie Goreti Irankunda n'abagize ibiro vy'inama ya komine mu guhagarika abanywanyi b'iyo nama ya komine bafise ijambo. Iryo hagarikwa ry'abo bantu ryaraba ahanini wahoze ari Musitanteri w'iyo komine Jean Claude Nduwimana n'umukenyezi w'umuhanuzi wa buramatari Everine Havyarimana. Nduwimana afungiwe mu gasho ka komisariya ya komine Nyanzarake. Ivyatumye umuriro waka ni umutahe wo guhagarika Everine Havyarimana umukenyezi rudende wo muri CNDD-FDD mu bagize iyo nama ya komine. Yirukwa ko kuko abashigikiye Marie Goreti Irankunda babona ko hamwe Musitanteri wa komine yobogozwa Everine Havyarimana ari we yocaja mu kibanza co kurongora komine Nyanzarake. Bamwe mu bagize uwo murwi baranze ko ahagarikwa mu nyuma baciye basaba ko hoba amatohoza yimbitse ku vyagirizwa abagize ibiro vy'inama ya komine ariko ntaco vyavuyemwo. Bamaze kubona ivyo baranse gutera umukono ku cegeranyo.
kuva mu ntango y'iyindwi umurwi ujejwe amatohoza ugizwe n'abahanuzi b'umushikiriza manza kizigenza yegamiye sentare isubiramwo imanza ya Makamba waratanguye amatohoza ku vyagirizwa iyo nama ya komine. Kubw'amasoko yo kwizera hoba haribonekeje ubunenge bwinshi cane mu bijanye n'itunganywa ry'ubutunzi bwa komine. Bamwe mu bagize inama ya komine bavuga ko biteguriye gushira habona amakosa yakozwe n'abo bagize ibiro vy'inama ya komine. Ko kuwa kabiri Kigarama uheze abagize inama ya komine Nyanzarake bari babogoje musitanteri wa komine n'ibiro vyiwe babagiriza kuba ataco bashoboye gutunganya nabi no kunyonyeza amatungo ya leta. Marigoreti Irankunda n'ibiro vyiwe baranse gutakaza ivyo bibanza. Mu yandi makuru muri Rugombo hatowe ikiziga c'umuhungu w'umuyabaga caratowe ku munsi wa gatatu inyuma y'umutaga ku musozi Kagazi muri komine Rumonge mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu c'u Burundi. Icatumye yicwa ntikiramenyekana. Musitanteri wa komine Rugombo yategetse ko ahambwa. Ni abanyagihugu bakibonye ubwa mbere hari nk'isaha 10 z'inyuma y'umutaga nk'uko amakuru dukura mu Rugombo abivuga. Abarimyi bari batashe bavuye mu mirima igihe babona ico kiziga niko bavuga. Ababibonye baremeza ko ico kiziga cari cuzuye amaraso, bibaza ko uwo muntu yoba yabanje kwirwanira imbere yo kwicwa. Ababa kwibarabara rya gatandatu bikeka ko uburongoye urwego rw'iperereza yoba yarifatikanije n'abakoze ubwo bwicanyi. Nko mu saa 5 y'ijoro twarabonye imodokari y'uburongoye urwego rw'iperereza mu ntara iciye kwibarabara rya gatanu, mu minota mikeyi irasubira inyuma. Twibaza ko yashatse guhenda abari kwirondo hanyuma agashira ikiziga kwibarabara rya gatandatu. Birashoboka ko ari we yamwishe. Abanyagihugu baramwagiriza imbere yuko basaba ko hakorwa amatohoza. Musitanteri wa komine Rugombo aremeza ko hatowe ikiziga, yaciye ategeka ko haba amaziko y'uwo muhungu, mwidondoro wiwe utamenyekanye. Yemeza ko hazokogwa amatohoza. Amakuru dukura aho bavuga ko avuga ko ibiziga bigera kuri 5 bimaze gutogwa muri komine Rugombo mu ndwi zibiri gusa. Mu ruhagarara rwa 2015 rwadutse kubera ikindi kiringo c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ciyamirijwe n'abatari bake. Amakomine ya Rugombo na Buganda hana urubibe n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yabayemwo nk'umuco mu bijanye no gutora nk'ibiziga vyinshi. Ujejwe intwaro umutekano canke ubutungane yama yemera ko haba amatohoza ataco arashikako na kimwe nk'uko bivugwa n'abarorerezi bo mu kibano. Baharanira agateka kazina muntu muri ako karere bo biyamiriza gufuba ibiziga atamatohoza akozwe. Bamwe mu mbonerakure umuhari w'urwaruka ruri mu mugambwe CNDD-FDD barahanywe na sentare nkuru mu ntara haheze igihe gito umukuru w'igihugu Neva agiye ku butegetsi. Ubutungane bwarabagirije kwitwaza ubutegetsi mu bwicanyi no mu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kuba barishe barivye baranasinzikarije ubuzima barengana baciye ku nkombe z'uruzi Rusizi rugabura Burundi na Kongo cane mu gihe umugera wa corona 19 wari wadutse. Ingozi babiri mu bagirizwa gutegeka ubwicanyi harimwo umukuru w'imbonerakure basabiwe umunyororo wo guherayo. Ufasha leta kuburana yasabiye umunyororo wo guherayo abo bantu babiri harimwo wahoze aserukira umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi imbonerakure mu ntara ya Ngozi h'uburaruko bw'u Burundi bagirizwa kuba bategetse igandagurwa ry'umuyabaga.
Hasabiwe kandi gupfungwa imyaka 20 abandi bantu babiri bagirizwa kugira uruhara muri ubwo bwicanyi. Uwo yishwe n'umuyabaga yitwa Bernard Nsabimana, akaba yishwe mw'ijoro ry'uwa kane Ruhuhuma uw'umwaka 2022. Musafiri niyo nkuru yahoze arongoye imbonerakure y'Ingozi na Gerard Ntahomvukiye akora mu gisata co gupima indwara kw'ivuriro rya Ngozi nibo bapfungwa pareke isubiramwo imanza ya Ngozi yasabiye umunyororo wo guherayo. Bazotegerezwa kandi gutanga indishi y'akababaro y'imiliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi ku muryango w'uwabuze hamwe umushikiriza manza yoshira mu ngiro ingingo gihano casabiwe abo babiri. Abandi bantu babiri bagirizwa kugira uruhara muri ubwo bwicanyi aribo Apolineri Miburo hamwe n'umudereva w'ipikipiki yiyita Raheroyi bari ahabereye ibara basabiwe gupfungwa imyaka 20. Uwo muyabaga Bernard Nsabimana yakoramye hoteli ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi yishwe anizwe. Abo bagabo babiri ba mbere bagirijwe kuba aribo bateguye banashira mu ngiro ubwo bwicanyi. Abo bandi babiri bagirijwe kudatabara umuntu ageramiwe. Miburo aremera ivyabaye akisigura avuga ko yatinye kwicwa. Nayo Raheroyi yahawe itegeko na Musafiri niyo nkuru ryo guheka ico kiziga kw'ipikipiki yiwe ace aja kugita mu kuzi gatoya kitwa Nkaka mu mwonga wa Vyerwa muri komine Ngozi. Urwo rubanza rwamaze amasaha 7 muri sentare ya Ngozi rwarangijwe no kurushira mu mwiherero. Sentare izorusoma kuwa 12/02/2023. Abo bagirizwa bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Urwo rubanza rwaciyemwo imirwi indongozi za CNDD-FDD muri iyo ntara yo mu buraruko bw'u Burundi. Bamwe bakaba bashaka ko urwo rubanza ruhebwa, abandi bakagomba ko ubutungane bukora. Ivyo rero bikaba vyaratumye indongozi muri CNDD-FDD zicanamwo kubera batari ku mpande zimwe. Nari nakubwiye ko ndibuze kukubwira ibara ryaraye riguye ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye ca Bujumbura. Muti vyagenze gute? Hari ibintu bamwe bavuga ko ari akamaramaza kandi ari ibintu bibabaje ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura ku munsi w'ejo igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa 12 2022. Indege yo mu gihugu ca Kenya Airways ikaba yari ije ivuye i Nairobi mu mugwa mukuru w'igihugu ca Kenya ije ku kibuga c'indege Bujumbura. Ikaba rero yari izi ko iri buze kuhanywera ibitoro, ariko nanone kuko yari dafise igitoro gihagije muri yo, ishitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura ivyahabereye n'akamaramaza nibara ku mutemere. Amakuru yamaze kuja habona avuga ko iyo ndege ya Kenya Airways yari ifise ikibazo, ari indege ifise ibiyiranga KK 465. Iyo ndege ikaba yari ifise ikibazo c'uko yari ifise igitoro gike, ariko ikaba itashobora gusubira i Nairobi kugira ifate ibitoro bihagije iza mu gihugu c'u Burundi Bujumbura, kuko yari ziko iri buronke igitoro ishitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ariko ntago vyakunze kuko yarabuze igitoro inywa, niko gufata ingingo yuko ica isubira i Kigali kugira ironke ibitoro. Ivyo rero amakuru akavuga ko indege yamaze igihe kirekire ku kibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura mbere yuko bafata umwanzuro wo kuja mu gihugu c'u Rwanda mu mugwa mukuru Kigali,
aho rero bagiye kuraba ibitoro kuko ku kibuga c'indege Bujumbura bari babuze ibitoro bashira muri iyo ndege kuko itari no gusubira i Nairobi muri Kenya aho yari yaje iva. Ingenzi rero zarababajwe cane ndetse ziranidoga kubera ko bamaze igihe kitari gito barindiriye ko indege ironka ibitoro kuko yabanje kuja i Kigali kugira inywesha ibitoro, gutyo rero ingenzi zikaba zaridogeye cane ndetse zikanababazwa no kubona indege yabatebeje kandi bari bafise ingendo baja mu bindi bihugu. Iyo nkuru rero bamwe bakayifata nk'akamaramaza kubona indege yaraje ikabura igitoro, ikaba ngombwa ko ibanza kuja mu gihugu c'u Rwanda i Kigali kunywesha ibitoro. Iyo ndege ikaba yari ivuye mu gihugu ca Kenya ije kuraba ingenzi mu gihugu c'u Burundi. Ngivyo ivyaraye bibereye ku kibuga c'indege mpuzamakungu kitiriwe Major Ndadaye i Bujumbura. Bamwe bati n'akamaramaza ico kibuga nticari gikwiye no kwitwa mpuzamakungu kuko nimba badashobora kuronka ivyankenerwa ku ndege zishobora kugira ibibazo ziri mu nzira, sinzi igituma bavyita mpuzamakungu. Abandi bati n'akamaramaza ikibazo cy'igitoro umukuru w'igihugu yari yavuze ko agifashe mu minwe kandi agiye kugikurikirana, ariko biraboneka ko n'imodoka zabuze ibitoro none ngo indege niyo ishobora kuronka ibitoro. N'akamaramaza ku gihugu cacu c'u Burundi. Abandi bati nihagira igikorwa ibibazo mwene nk'ivyo ntibikaze biracafuza igihugu cacu ciza c'u Burundi. Nawe we uvuze iki kubirabana n'ivyo vyabaye ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Major Ndadaye Bujumbura? Andika muri commentaire maze usangize abanywanyi bacu icubiro cawe. Ni ngaha dusozereye amakuru n'ibiganiro twari twarateguriye muri kano kanya. Nifuza kuraje wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi, vyo nagure subscribe maze turashishikira ko inkuru gushikire bo bambere.